iwacu amahoro iwanyu. Mwibagiye kufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo ry'icenda ndamukiza umwaka wa 2021 hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya kanseri. Ibirori vyatangujwe n'urugendo umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Tadeo Ndikumana yagize mu kigo co gufasha abagwaye iyo ndwara kiri mu bitaro CMCK mu Kinindo. Habaye n'akaryo ko gukengurukira abarongoye ivyo bitaro na cane umuganga w'umuhinga mu kuvura ivya kanseri yemeye guheba gukorera mu mahanga akaza kuvura abarundi bene wabo. Nayishirahamwe rihurikiyemwo abagwayi b'indwara ya kanseri akape iyobowe na Agrippine Nyandwi barasaba ko imiti ya kanseri yoboneka mu mafarmasi yo mu gisagara ca Bujumbura kugira uwugwaye iyo ndwara ashobore kuronka uwo muti, kubera ko hari abantu benshi bandikirwa iyo miti bigasaba ko bayironderera mu mahanga. Si ivyo gusa kandi ngo boshira iyo miti ku ikarita y'abakoresha mituelle, leta nayo igashiramwo ukuboko kugira iyo miti izimbuke ndetse bantahonikora nabo bavuzwe ku buntu. Guhera muri Ruheshi umwaka wa 2020 ico kigo kimaze kwakira abagwayi ba kanseri baba 380, muri abo abagera ku 137 bari ku miti. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bwafashe ingingo yo gukura abanyabigega bose b'amakomine mu mabanga hisunzwe ibiharuro vy'ukwezi gahinyuza kwa ntwarante umwaka turimwo 2021. Babwirizwa kunyonyeza amafaranga bafatikanije n'abari bajejwe kwegeranya amatagisi y'amakomine. Iyo ngingo yafatiwe mu nama umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yagirishije baburamatari n'abamusitanteri b'amakomine yose yo mu gihugu mu Kayanza, mu kwerekana uko amakori n'amatagisi yatojwe ngo mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka ayatojwe angana n'imiliyaridi 3 n'imiliyoni 269 ibihumbi 260 n'amafaranga 818 mu gihe ukwezi kwa gatatu k'umwaka uheze 2020 hinjiye ayangana n'umiliyaridi miliyoni 475 ibihumbi 922 n'amafaranga 701. Ni kuvuga ko aya mafaranga yahora anyuruzwa angana n'umiliyaridi 1 n'imiliyoni zababa 800 akaba ahuye n'ibice 121 bice 5 kwijana. Ishirahamwe Mofave Burundi, Maison d'orientation et de facilitation des ventes, yashizeho ingingo yuko ivyambagwa bitagikenewe bishobora kugurishwa. Ni kuvuga ko kufise impuzu canke ibirato atagikoresha ntabite ahubwo yovyerekeza muri iryo shirahamwe kubera ko ngo bigira ingaruka mbi ku bidukikije. Nk'uko Floriane Mugisha abishikiriza arongoye iryo shirahamwe, mu gihe nyene kugurisha ariwe yavyitwariye aho Mofave isanzwe ikorera atwara 60%, Mofave nayo igatwara 40%, ariko iyo ari Mofave igiye kuvyitorera nyene vyatwara 50%, Mofave nayo igatwara 50%. Kubo kwikika mukiza bibaza ko baronse isoko canke ngo bagiye kuza baragurisha ivyo bivye,
nyene kugurisha hazosiga umwidondoro wose kugira hagize ibifatwa nk'ivyibwe Mofave yifadikanije n'inzego zishinzwe umutekano babafate. Mu kibanza kiri ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hagiye kuzotanguzwa ibikorwa vyo kubaka isoko nini ya kijambere. Iyo soko ikazoba itegekanijwe kwinjirwa mu kwezi kwa Ndamukiza umwaka wa 2026 kandi ikazokubakwa n'ishirahamwe ry'amabanki. Igihe ibikorwa bizotangurira ntikiramenyekana. Twabibutsa ko iyo soko yari yahiye igenekerezo rya 27/0 umwaka wa 2013. Kuri uyu munsi wa gatanu habaye inama y'abaserukira ibihugu vya Buraya barongowe n'userukira umuryango w'ibihugu vya Buraya mu Burundi Claude Boshu hamwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro. Nyuma y'iyo nama Shingiro yashikirije ko ibihano uwo muryango wari wafatiye igihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2015 bishobora kuvanwaho imbere y'uko uyu mwaka uhera. Bakaba bemeranije kandi gusubira kubonana mu kwezi kwa Ruheshi. Shingiro Albert amaze kugendera ivyo bihugu. Nyuma yaho bamwe mu bavyeyi bidoga ko abana babo basubiye inyuma mu bumenyi barabiye manota baronse mu bibazo bakoze biri muri réseau scolaire. Ubuserukira urunani bafashe bige yashikirije kuri wa gatanu ko ahanini vyavuye ko hari ibibazo vyatowe abanyeshure bataravyiga. Kubw'ivyo abayobozi b'indero mu makomine canke mu ntara ngo babwirizwa gukurikirana ko amashuri yose ari ku rugero rumwe mu bijanye n'inyigisho kugira ngo bibafashe mu gutora ivyo bibazo. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yashikirije ko igikorwa co kurekura abanyororo barenga 5,000 baronkejwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu kiriko kiragenda neza, aho abo banyororo bamaze gutororokanywa bakazohabwa inyigisho zizobafasha mu kibano kugira bazomenye ingene bazokwitwara nibamara gusohoka. Ariko kandi ngo bagiye guhimiriza abashikiriza amanza n'abacamanza kugira ngo bazoze barasabira abagiriwe n'ivyaha igihano co gukora ibikorwa vy'iterambere bisubirira igihano co gufungwa. Kandi kenshi ngo bakunze gutanga ibihano vy'amande ariko bakibagira ico gihano co gukora ibikorwa vy'iterambere. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo ry'icenda Ndamukiza ishirahamwe Ntabariza ryitaho agateka k'abapfunzwe iyobowe na Jean-Marie Nshimirimana yatanguje umugambi ujanye no kugwanya ihohoterwa no gufatwa nabi mu gisata c'ubutungane mu Burundi, aho watangurijwe mw'ibohero ry'abakenyezi riri mu ntara ya Ngozi. Uwo mugambi uzokorerwa mu mabohero arimwo abakenyezi, ayo nayo ni Mpimba riri mu gisagara ca Bujumbura, Ingozi, Gitega, Ruyigi na Rumonge, aho mu kiringo c'imyaka 3 uwo mugambi uzomara abahinga b'iryo shirahamwe Ntabariza bize ivy'inyifato bazofasha abanyororo b'abakenyezi kubumviriza no mu kubaremesha kugira ntibihebure, mu gihe abahinga bize amategeko nabo bazobafasha mu kubigisha ivy'amategeko. Mu kugendera iryo bohero ririmwo abakenyezi Ingozi, ishirahamwe Ntabariza ryari ryitwaje imfashanyo igizwe n'udukoresho tw'isuku,
abakenyezi bakoresha buri kwezi isabuni, imisegetera, ifu y'ubuyi hamwe n'isukari. Kuri stade ku Gasaka, ku bitaro vy'Ibuye muri komine Mwumba, ibitaro vy'Ikiremba muri komine Kiremba n'ibitaro vy'Imusenyi muri komine Tangara nivyo biriko birakira abanyeshure bipimisha COVID-19 mu ntara ya Ngozi. Turabire hamwe amakuru havugwa mu nkino. Mu rukino rwatanguriye indwi ya 25 y'ihiganwa Primus League Burundi, umugwi wa Mamuru FC watsinze umugwi wa Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0, aho urwo rukino rwabereye kuri stade Intwari. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru hagezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, bagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.